Ijambo ry'umwepiskopi arongoye umurwi mpanuzwajambo w'inama y'abepiskopi gatolika b'i Burundi mu vyerekeye ukumenyesha inkuru nziza ku butumwa bw'amezi ya Mukakaro na Myandagaro umwaka w'2024. Bakristu dusangiye ukwemera tukanasangira n'ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu kw'isi yose. Kw'izina ry'inama y'abepiskopi bacu yanshinze kurongora umurwi mpanuzwajambo wayo mu vyerekeye kumenyesha inkuru nziza no kuremesha inyigisho nkomeza kwemera, ndabaramukije ndabipfuriza mwese amahoro y'umukama wacu Yezu Kristu. Musanzwe muzi ko buri mwaka amezi ya Mukakaro na Myandagaro ariyo y'ukw'indwi n'ukw'umunani tuyagenera gusabira no gushigikira itorwa, kikaba ikiringo kiramvuye cuhirira umunsi mpuzamakungu wahariwe iryo torwa duhimbaza ku munsi w'Imana ugira kane wa Pasika. Muri ayo mezi niho igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda Umutumwa, kimwe muri vya bikorwa bine vya Papa vyo gukwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristu, kiduhimiriza gusenga dushimitse dusabanye n'umurima ngo arungike abakozi benshi mu murima wiwe. Kigira ko kidusaba no guterera uburyo ngo haboneka amikoro yo kurangura neza igikorwa co gushwabura no kurera ab'Imana itorera kwihebera ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza. Ico gikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda Umutumwa catangujwe mu mwaka w'1889 mu gihugu c'Ubufaransa kubwo kwitanga k'umwigeme Yohana Bigard afashijwe na nyina wiwe Stefania Cotin Bigard. Uwo mwigeme be n'umuvyeyi wiwe babakuwe n'inyota bari basangiye yuko inkuru nziza yomenyekana kw'isi yose. Bompi barategera ko kugira ngo bishoboke ari ngombwa yuko abakristo basenga kongera bakibabaza kugira ngo Imana igume ishira mu mutima wabo yigomewe iciyumviro cyo guhebera ubuzima bwabo bwose ubwo butumwa. Ico gisabisho nuko kwibabaza kabwirizwa gukabura n'umutima wo gutanga intererano y'uburyo nkenerwa kugira ngo hubakwe amarerero ategurirwamwo abo batumwa, haboneke n'ivyo abari mu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza bakenera. Ngivyo vyatumye uyo mwana na nyina wiwe bashima kuba mu nzu bayabaye, iyindi nziza bari bafise bayigenera ubwo butumwa. Ubundi butunzi bwabo nabwo babufashisha abamisiyonari, barongera barubakisha seminari mu gihugu ca Sri Lanka ku mugabane wa Aziya. Ivyo vyiza bakoze birimwo mu vyatumye Papa Leo wa 13 ategera akamaro k'ico gikorwa co gusabira no kwitangira ukuremesha itorwa. Araheza arahimiriza ngo kirangurwe kandi gishinga imizi muri ekleziya yose. Abo bapfasoni babiri Yohana na Stefania baratubera akarorero ko kwitanga mu gusenga no mu guherekesha igisabisho ibikorwa biboneka, ngo twerekane ko ivyo dusaba tubishashaye kandi ko ataco tudakora ngo duterere bije mu ngiro. Ivyo nivyo turondera ko vyoranguka no muri twebwe mu gushinga indinganizo y'ivyokorwa ngo amezi y'ukw'indwi n'ukw'umunani asiga dukaburiye umutima wo gukunda ubutumwa bwo kwitanga ngo abasaseredoti n'abihebeye Imana bagwire kandi babe beranda. Gutyo tukaba turemesheje no mu gihugu cyacu ubutumwa bw'igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda Umutumwa. Turashima ko imirwi y'ubutumwa ikomoka kuri ico gikorwa yamaze gushinga imizi mu maparuwasi atari make. Aho itarashikanaho tukaba twipfuza ko itanguzwa vuba kandi igashigikirwa igere ku rugero abandi bagezeko. Iyo nayo ni iyi: umurwi w'itorwa uhurikiyemwo abanyeshure bo mu mashure shingiro no mu mashure makuru batohoza umuhamagaro wabo. Umurwi ndemeshatorwa uhurikiyemwo imiryango yiyemeza gushigikira amatorwa.
ihuriro ry'abaseminari bakuru n'abanovisi bitaho ivyo kumenyesha inkuru nziza. Yose uko ari itatu ishira imbere ya vyose igisabisho ngo haboneke abatumwa benshi beranda bakomeza ekleziya mu kurangura ubutumwa bwayo. Turashima kandi ko abatari bake mutera mutegera ukuruta ko nk'uko ingingo y'222 y'amategeko ya ekleziya ibategereza mu gace kayo ka mbere, abakristo babwirijwe kuronsa ekleziya ivyo ikeneye kugira ironke ibiyifasha gutunganya ibikorwa vya liturujia, ishobore gutunganya ubundi butumwa bwayo, yongere ifashe abagowe kandi ishobore gutunga neza abatumwa bahevye vyose kugira ngo bitangire umuryango. Turabatumiriye rero kuvyubahiriza mwese muri aya mezi abiri y'ukwindwi n'ukumunani, muca mu makanda ya Yohana Bigar na nyina wiwe Stefania Cotin Bigar. Mubigire muzirikana ko ari uburyo bwo kugaragaza ko mukunda kandi mushashaye gukundisha ibanga ry'ubusaseredoti n'iry'ukwihebera Imana. Musabira abo Imana irihamagarira kandi mwegeranye ibifungurwa vyunganira amaseminari mato n'amanovisiya, mwongere mutange amashikanwa arungikwa mu kigega rusangi c'igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Iyo ntererano iva mu maekleziya yose imaze kwegeranywa iraheza igasabikanywa ngo yunganire mu ndere y'abaseminari n'abanovisi bo mu bihugu bitari bike vyo kw'isi naho iwacu harimwo. Gutyo tukaba turiko turagerageza kugendera ya nyigisho Paulo Mweranda yaha abanyakorenti agira ati, uwari yegeranije vyinshi asanga ataco asaguye, nawe uwari yegeranije bike asanga ataco akenye. Ivyo nimwavyitwararika muzoba muterereye kugira ngo ejo canke hirya y'ejo haboneka abakozi benshi umukama arungika mu murima wiwe. Kugira ngo bigende neza, abungere bacu barashinze ko umunsi w'Imana ugira kabiri mu kwezi kw'indwi uba ari wo munsi uhariwe kwegeranya iyo ntererano irungikwa mu gikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Muri uno mwaka uyu munsi ukazoba kw'igenekerezo rya 14 mu Kakaro. Ese mwo witwararika ugeze ukabafasha kugaragaza ko ibatisimu mwahawe yabagize ko abamisiyonari basangiye umwitwarariko w'uko inkuru nziza ya Yesu Kristo ikwira hose. Ngusozera nongeye kubatumirira no gushinga ya mirwi ikukira igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa aho itari no kuyikomeza aho imaze gutanguzwa. Muze tugire urunani nka rumwe abakristo ba mbere bagira mu gusabira umutumwa Petero igihe yari mw'ibohero, kugira imitima ikibohewe mu bicumuro kubera ukutaronka abayimenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo ibohoke, maze abasaseredoti n'abehebeye Imana beranda bagwire bashikira abantu bose, babigishe kuzigama ivyo Yesu yadutegereje byose ngo ubwami bwiwe busasagare hose. Ndabipfurije kandi guhimbaza neza amayubire twimirije mu kubandanya dushigikira ab'Imana iguma yitorera ngo ibatume mu murima wayo. Bikira Mariya nyenyeri y'abamenyesha inkuru nziza, natuvugire ku mwana wiwe Yesu Kristo ngo twamane umwitwarariko w'uko umurima w'umukama wo kwama abakozi bakwiye kandi bama baronka ibibunganira mu butumwa bwabo. Bigiriwe Bujumbura itariki 3 ukwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2024. Musenyeri Yohakimu Ntahondereye, umwungere wa diyosezi ya Muyinga, umukuru w'umurwi impanuzwa jambo w'inama y'abepiskopi gatolika y'u Burundi
mu vyerekeye kumenyesha inkuru nziza n'inyigisho nkomeza kwemera.